iteka n'umunezero ntagere vyo gusubira kubana namwe mwebanywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu akaba ari umwanya tugiye kubagaza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi biriko biravugwa mu bisata bitandukanye harimwo igisata c'umutekano, tukaza kandi no kugaruka ku bijije gutangazwa ni banki nkuru y'igihugu BRB cane kubirabana n'ivunja ndetse n'ivunjishwa ry'amafaranga mvamakungu nk'uko tuza kubirabira hamwe muri ano makuru. Ni mugihe kandi mu gisata c'umutekano tuza kugaruka ku vyaraye bigaragaye mw'ishamba cimeza rya Kibira, aho abantu bane harimwo n'umusirikare bivugwa yuko baba baraye biciwe muri iyo shamba. Akaba ari abasivile batatu rero n'umusirikare umwe b'abarundi batowe n'abacungera ishamba rya Kibira, abandi babiri nabo ngo boba baranyururijwe muri iryo shamba rya cimeza rya Kibira ku mutumba wa Nderama muri zone Ndora muri komine Bukinanyana mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Ivyo biziga rero bikaba vyatowe, uburyo bapfuyemwo ntiburamenyekana. Ni mugihe kandi aba muri ako gace bavuga ko abo bantu boba barishwe bavuye mu gihugu c'u Rwanda nk'uko tuza kubigaruka ko, ndetse kandi n'ibiriko biratangazwa n'intwaro harimwo na mustaneri wa komine vyose mukaza kuvyumviriza muri ano makuru. Ni mugihe hari abo baba bavyitiranyije ko hoba harabayeho igitero kikaba kigakorerwa muri iryo shamba rya Kibira, abo basirikare ndetse n'abanyagihugu bagafata ingingo yo kwivuna umwansi. Gusa hari ibiriko biratangazwa mu ntwaro vyateye urwo rupfu, izo mfu vyose turaza kubigaruka ko. Ni mugihe kandi nk'uko tuza kubageza ko itangazo rigiye gushirwa habona ni banki nkuru y'igihugu BRB ngaho mu Burundi kuri ubu umuntu afise uburenganzira bwo kugira ikonti mu mafaranga mvamakungu, akabika ko amafaranga akabikura canke akarungika mu makungu amafaranga avuye kuri iyo konti. Iyo ikaba iri muri imwe mu ngingo zitatu banki nkuru y'igihugu ejeje gusohora yibutsa bene gihugu b'u Burundi uburenganzira bafise mu ntumbero yo kubandanya iteza imbere amategeko agenga ivyerekeye ivunjwa ry'amafaranga mvamakungu. Izo ngingo zoba zashizwe ahabona: iya mbere, abagwayi bakeneye kuja kwivuriza mu makungu canke abanyeshuri badafise imfashanyo bourse bifuza ivyo bariha mu mashure yo hanze boshikiriza ngo ibikenewe mu mabanki y'ubudandaji yabo kugira abatunganirize. Ikindi kandi kigira kabiri, ngo ku bafise imigambi ishobora kuzana amafaranga mvamakungu canke imigambi yogabanya isohorwa ry'amafaranga mvamakungu, ngo barafise uburenganzira bwo gusaba mu mabanki ingurane mu mafaranga mvamakungu. Ikindi kandi nuko amakoperative akora mu gisata c'ubutare ko inzahabu ashora mu banki nkuru y'igihugu BRB zigugwa 100% mu mafaranga mvamakungu nk'uko tuza no kubigaruka ko makuru yacu ari imbere cane kubirabana n'izi ngingo zejeje gushirwa ahabona ni banki nkuru y'igihugu BRB. Vyose ntuze gucikanwa ufyonde subscribe canke sabone ni utari wafyenda ko kugira ngo tuje cikanwa na dushikiriza usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira kandi nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigizwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, hanze imbere y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ndabaye kaze muri ano makuru. Nkuko natanguye mbivuga, reka dutangurire kuri ibi vyabaye mw'ishamba cimeza rya Kibira, aho abantu batatu harimwo n'umusodo umwe bo barishwe ndetse bakaba banatowe kandi n'abacungera iri shamba. Mu ntwaro no mu bajejwe umutekano n'igisirikare nabo baremeza aya makuru, bakavuga ko abantu bane ngo bishwe n'abasuma. Abantu bane bishwe n'abayangayanga batatu n'umusirikare umwe w'igihugu bishwe mw'ijoro ry'igenekerezo ngo rya 23 rishira igenekerezo ya 24 mu kakaro hagati mw'ishamba rya Kibira. Gusa ibiziga vyabo bikaba bigaragaye muri ino misi. Kubw'amasoko mu gipolisi, abo bahisi bari bavanye nk'umunani mu Rwanda ariko bazivanye mu Kinyegero kugira ngo bazigurishe buke bwaho rero ku isoko ya Ndora. Kubw'amasoko nyene, abo bantu bari bafise akamenye ko kujabuka Ikibira mw'ijoro berekeza mu gihugu c'u Rwanda bagiye kurondera inka, bakaba barishwe rero mw'ijoro. Bagarutse bakaba baraguye mu mutego w'abantu bitwaje ibigwanisho vya rutura ngo bavuga ikinyarwanda bacumbitswe muri iryo shamba rya Kibira.
nk'uko aya masoko abandanya bimenyesha, izo nka zose zaciye zifatwa n'uwo mugwi witwaje ibigwanisho. Abo bantu bishwe baramenyekanye kuko bose ngo baturuka muri komine Bukinanyana. Nubwo imbibe zugawe, uruja n'uruza ruribonekeza hagati y'ivyo bihugu bibiri nk'uko bimenyeshwa n'indi soko ryo mu mutekano. Iryo soko rigasigura ko ahubwo uko kubuza abanyagihugu bahana imbibe kugenderanira mu gihugu n'ikindi bisigura kwankira ababuze kugandara mu miryango yabo. Ivyo birababaza abantu bagize ico bashikirije batemerewe kugandara ku babo. Kubwo amasoko yacu hari abandi bantu babiri bakirondegwa ngo bashobora kuba bazimiye mu kibira canke bakaba barishwe. Ivyo bikaba vyatangajwe n'isoko mu bajejwe umutekano. Imiryango y'abishwe kandi ikaba isaba umuco kuri ubwo bwicanyi. Ni mu gihe umusanire wa komine Bukinanyana nawe amenyesha ko amatohoza ariko araba kugira ngo hamenyekane uburyo abo bantu bishwemwo. Christian Nkurikiye aragabisha ukuntu ngo umuntu wese akora urudandazwa rw'inka rwo mu kinywabi muri iki gihe imbibe zugawe hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Kubw'urongoye ingabo zigwanira mu kibira aremeza ko umwe mu barongoye abuze imbere yo kumenyesha ko yoba yapfuye yavuye ku kirindiro ciwe. Iyo ntwazangabo mu gisirikare c'u Burundi ikagabisha ko izoshira mu ngira amategeko ya gisirikare ikanahana umusirikare wese akorera mu kibira adakora neza igikorwa ajejwe. Nimwe kandi kuva mu ntanguzo y'uyu mwaka w'2024 ibiziga 25 harimwo ibiziga 8 vyamenyekanye ko ari ivy'abadandaza b'inka ari vyo bimaze gutorwa mu ishamba rya Kibira. Tubibutse ko imbibe canke se imipaka hagati y'igihugu c'u Rwanda ndetse n'igihugu c'u Burundi yugawe mu kwezi kwa Nzero k'uyu mwaka. Ni ingingo yasohowe ndetse ishirwa ahabona n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Martino Niteretse. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru mu ntara ya Rumonge hari amazone aramutswa abayarongoye bashasha. Ronald Sirabahenda yaginywe ngo arongore zone Kizuka. Michel Ntahondi ni waramuswa zone Minago. Innocent Nijimbere ni waramuswa zone Kigwena, mu gihe zone ya Rumonge irongowe na Hamza Sinankwa na bose. Ayo mazone nayo muri komine n'intara ya Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu. Ni mu gihe abari barongoye amazone ya Kizuka, Minago na Kigwena bazize kutabishobora bakaba barasubirijwe ku igenekerezo ya 18 twisunze ibivugwa n'umwe mu bajejwe intwaro. Uwari arongoye zone ya Rumonge we yasubirijwe kubera yaganywe mu yandi mabanga. Bamwe mu banyagihugu ba Rumonge bakaba babona ko ivyo bigizwe n'umugambi uri ku butegetsi kugira ngo witegurire amatora aza yo mu mwaka w'2025. Abo bose bashashe rero barongoye amazone uko ari bane ngo nubundi bakaba bava mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD cyo kimwe nabo basubiriye muri ayo mabanga. Muyadi makuru kandi reka tuyabandanize ku barundi ku mpunzi z'abarundi ziri mu gihugu ca Tanzania aho ziriko ziragandagurwa umunsi ku munsi. Ibi bikaba bitangazwe nyuma yaho Joseph Minani w'imyaka 38 yatowe yapfuye mu murima w'ibijumbu n'imyumbati ku munsi w'Imana nyuma y'umutaga. Uko yapfuye ntikuramenyekana kubwo abajejwe umutekano, ariko mukenyezi wewe akavuga ko yishwe n'abanyetanzania. Ikiziga cha Joseph Minani catowe hafi saa 10 z'umuhingame nyuma y'ikambi ya Nduta mu gihugu ca Tanzania. Abanyagihugu b'Abatanzania ngo nibo bamutoye. Impande y'ico kiziga hari ibipanga bibiri, umuheto n'umufuko wuzuyemwo imyumbati. Niko umwe mu Batanzania ashinga intahe, akaba ari mu gice cyo kumushasha hafi y'ikambi ya Nduta. Uburyo iyo mpunzi y'umurundi yishwemwo ntiburamenyekana, ariko kubwo Abatanzania indyane ngo zirakunda kwaduka hagati y'impunzi n'abasangwa. Amasoko yacu akavuga ko imvo nyamukuru ari ubusuma bwo mu mirima, amatata afatiye ku nkwi zo gucana no kutariha agahembo kagenewe impunzi. Inzego zijejwe umutekano zaratwaye ico kiziga imbere yo kukirungika mu bitaro vyo mwikambi kugira ngo bene umuntu bamumenye. Umukenyezi w'uyo muhisi yemeza ati umugabo wanje yishwe n'Abatanzania ntashoboye kumenya, mu gihe iryo bararigwa yari kumwe n'umugabo wiwe.
abubakanye benshi ngo barasohoka ikambi bagiye gukora mu mirima y'Abatanzania kugira ngo baronke amahera azobafasha kugura ibifungurwa bibasahiriza ku bifungurwa bike bahabwa mu ikambi. Ni mu gihe impunzi ziri muri ico gihugu cya Tanzania zisaba abajejwe intwaro muri Tanzania gutorera umuti imishamirano yama yadutse hagati y'impunzi z'Abarundi n'Abatanzania, bigatuma hari abagandagurwa abandi bagatorwa ibiziga. Igipolisi cyo mu karere ka Kigoma mu buraruko bushira uburengero bwa Tanzania ahari iyo kambi ya Nduta bavuga ko impunzi zitari munsi ya 13 zamazicwa buri mwaka, abandi batari munsi ya 20 bakabugwa irengero muri ico kiringo nyene. Imvo za politike, umutekano muke n'ubusuma akaba ari ivyo bituma nyamukuru haba ubwo bwicanyi. Ni mu gihe impunzi z'Abarundi zisaba HCR n'indongo za Tanzania kuzikingira aho kuduhatira gutaha ku nguvu. Iyi kambi ya Nduta kandi tubibutse ko ari kambi y'impunzi z'Abarundi rimwe abarenga 60,000. Abari muri iyo kambi abenshi bahunze uruhagarara rwo mu mwaka wa 2015 rwatangujwe n'ikiringo cya gatatu cemererwe c'umuhisi umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Benshi rero bagasaba abaserukira igihugu cy'u Burundi mu makungu cyane kuraba ico bakoze kuri izi mfu ziriko ziraba ku Barundi ku migwi y'Abarundi itandukanye. Vyaravuzwe ukungene Abarundi ba mu gihugu ca Afrika y'Epfo bagiye baricwamwo ndetse n'izi mpunzi ziri mu gihugu ca Tanzania. Gusa mu vyo umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu yatangaje, Albert Shingiro we akaba yaravuze ko aba Barundi bicwa bari muri ivyo bihugu bose ariko baba baragiye badafise ivyangombwa bikwiye canke se ivyangombwa vyabo vyarataye impanda mu nyuma ntibaje kuvyongeresha ikiringo. Gusa bamwe bakavuga ko n'ubundi bamwe mu baserukira igihugu cy'u Burundi mu makungu batagenda kuvuganira Abarundi nk'uko bisanzwe bimeze, ahubwo bo bishinga kwirira amahera bahabwa muri ayo mabanga baba bajejwe gusa kuvugira abo bajejwe muri ivyo bihugu baba baserukira mu igihugu cy'u Burundi ibikabananira. Ngayo rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda kugira ngo toje ucikarwa nayo dushikiriza uyasangiza abagenza kandi aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbizi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'umuhuza TV, Imana ibahezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora.